wasangiye nabo nibo bagaruka kugukomeretsa ku mutima bikena byinshi wasangira nabo ariko ntibahimba nibo bagaruka kugukomeretsa ku mutima abantu barindambi abantu barindambi uyu munsi wari umunsi mu buzima bwanje nari niteze yuko uza kuba umunsi w'umunezero mugabo wahindutse kuba umunsi mubi mu buzima bw'iwanje uyu munsi sinzo kwigera ndawibagira n'umunsi warimwe mu buzima bwanje okay Kanyana aha muhira ibipimo vyerekanye yuko ufise inda urabihakana ndagutwara mu bitaro bikomeye nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi amu gisagara cya Bujumbura nagutwaye mu bitaro bikuru bifise abaganga bize no hanze y'igihugu nawe nyene basanze urafise inda badowe kugeza n'ubu mugabo uracavuga ngo ntanda ufise Kanyana niriye kosa nagukoreye ngo mumbwire basi nikiye kibi noba naragukoreye mu buzima igihe cyose wansaba kukugurira ko ndakugurira impuzu sinakuguriye impuzu igihe cyose wansaba ko no kugurira imodoka narakuguriye imodoka uba mu nzu nziza nta hantu na hamwe wambwiye ko wifuza kugenda ntago yamahera ngo ugende kubera ko utambwijije uva karati ati ndafise inda guma muri Amerika shaka kumenya iyo nda ni yande ariko nje ndavuga ukuri nje nababariye n'ukuri nta mungu n'umutigeze turyamana nawe sinzi umuntu we yaranteye iyo nda sinzi uko byo byaragenze ariko nta kintu kimwe nigeze nkora ndiko ntagazo nanje n'ukuntu nguma mbona ko fisinda Kanyana waruke kuvuga ijambo lindi na rimwe atarije kutubwiranye niyo nda ubandanya kutujya utubwira amajambo tubaza mu mutwe ariko koko murashaka ko avuga amajambo atari muri we sister calm down okay ego jena shwa kuba okay jena shwa kumubeshera abaganga nabo abaganga ibipimo Kanyana kuberiki Kanyana kuberiki ushobora kuba umuhemu nkuko ikintu nkeneye ngagusa kumenya ninde yaguteye iyo nda iyo muhungu ushaka kumenya nuhe bwiza yo bafise naye mafaranga yo bafise niki kintu basiyobera guhendesheje basi ndumve ahubwo ndatawuye yuko aha mu Burundi kubera ata adeni hari abagabo benshi nga mu Burundi barerereye abandi n'aba Yozefu hanaje twari kugira PPP mariage iheze mu misi mike ugacungira baby ndafise inda kumena je ndari kurerera abandi Kanyana nshaka kumenya ninde umuntu yaguteye iyo nda Kanyana ntushake mbe mubi Kanyana ntushake mbe mubi ndiko ndakubaza ninde yaguteye iyo nda my brother Kanyana nora Kanyana why ukwambaza why ndagwe masaha 28 ube wamaze kwiyumvira neza uyo muhungu yaguteye inda asubize kila kintu cyose nakupatia masaa 24 kama unajua ni jinsi gani kupenda vinaumiza kama unajua ni jinsi gani ulivyoniumiza na kuomba nakupatia masaa 24 huo umenipa jibu nyoka wewe ndakuya masaa 28
hari abana bazi umuti n'igiti ndemeye ndakwisha kudosha pomesiyo ijoro rimwe inda ngo ba ibipimo no kubitaro bakaza bavuga ko afite inda ndakwemeye mbere umengo ndanagutinya Jendi mubaya sana vampire urabona jewe baraca umugari mu kirundi ati eba nimbwa y'umuseke ijyana igaramye rero je njyana ngaramye ndakwemeye umugabo none waretse ko ndumugore sinavyo nakubwiye ikindi naco bijye bipimo neza ndabimushiriye bice biratorana natambiye ku rukuta uzukunyinishe jewe iyo nkoze ntibasubizamo urabona n'ubu nyine je ndabishatse no gutera inda oya none ubwo maratewe oya kari kamufana ivyo bigarukire ngaho rero akazi nakarangije wayibonye rero nipe changu korayi ciza urazi neza na neza ko nagukuye hariya kugira ngo uze kumusitsi ngaha kugira ngo ufashe ibintu ndimo kugira ngo bigende neza none gasha niwe va ngaha ukaduruga wumva ibintu bitazoba yanzaye Ciza azine kararangira ntiturashaka gusa dushaka kandi wowe hamwe wowe vamwe muri ibi bintu ndabona neza katashukoshikako Jana akubwiye akazi narakarangije none indari mwayibonye nimwashaje inda sinayimuteye buri mwanya buri kurajya abandi bariko barakora akazi amaboko kuyabona igikorwa na kimwe mpamagare basiyake banyaruke ngaha tugenda barabire n'ibintu byumba niyo bari Siria umvize ndababwira ni kuvuga iki ubu hano twahejeje kwitegura tugiye gutegura umusheri wiwe ni kuvuga yuko idiri turi kwa Murayizi sihene sinyangushe aha rero byanga bikunda umusheri wa Kanyana atekerezwa kuba uwanje ndamwigarurire mwe mukora umuti gusa ndakuremesheje ikintu tuzi gukora etape par etape bityo ngo baciza gusa ko ashobora kunanirwa n'idiri twamuhaye jewe nanirwa n'akazi jewe urabaza baraca umugani mu kirundi ati imbwa y'umuseke ijyana igaramye rero jewe njyana ngaramye bana guhagarara njyana ngaramye mba ngaramye ubuguru nenenetse hejuru jewe akazi nzotegerezwa gukora mabuja nzoka gukorera fresh aho ni sawa Jasmine dukoresha umwanya neza abazungu bavuze ngo time is money and no time to lose tugende Kanyana ntavimvira byinshi hamana gusubira kuri portail ariko wundi hari gesumi maze kukubona namwe no miss uyu mukobwa akora ngaho indani wenda bono mengo hari menyera ntambwe kumugira oya nta nakimwe oya nta nakimwe ugatenda umwana wabandi ntuzo dukwegera ndabakwegera niyo mokerere muri Kongo umvirize ndababwira idiri turi ko muyizi apana byo mpya mu matira ibyo sindakeneye nkeneye ko idiri yibanje koreka komera mawe umva Kanyana cyangwa ariko ne gusigara no hano kuko abantu bari ngaho rumingo baraza kudekona cyane mu gutunganya ibintu byo nimba wahejeje gukora ntikikica tumureka ko tugenda ahubwo bampamagare banyeruke n'ingoga ndababwiye ivyo bakora bampamagare n'ingoga we bera we bera Chiza mabuze Bwana sa Chiza yego mabuze uno munsi ukurikirane ibyinjira n'ibisohoka neza nta wundi mushitsi dukeneye muri runo rugo nta wundi umuntu nkeneye kwaza kwinjira ubuze arondera bose babwiye ati oya akajiwe n'umushitsi tuza kuzana uyu munsi mabuze inyoni zinjira ndazirukanye ariho uratanguye nahoze umvize ndakubwira ucungane n'ibyo mu gikoni neza Ego mabuze uko bishoboye ndazi ko bishoboye mabuja
uransororera ukademu ndagatera indanzo kinomokera muri Kongo. Yes. Duce muri ville kwa Belize guhitana amashurwe hanje tugira ko kuri airport. Ego mabuja. But where are you going? Wait me, I come here. Wow. Kanyana, ndimo kujya mugori aje kurongana nanje. None habaye iki? Ariko ugeze ko ndimo no kujya tungana. Eri ikibazo cyo kuvuga ngo ubwo arakuze. Ni ukuri yabyibushe gusa cyane ariko je sinzi ko ngana kuri. Akakina muri muje ntako shobora kwemera. Ujya mu ntarasi ndaje nashaka kumushiri wanje. Siri yake. Ujye kuvuga ngo arakuze cyane. Ahubwo niko yagize umubiri munini cyane. Kindi ntacyo. Nani bikuru nanziro nk'amafaranga. Urigirwe nuko muri kurahangayika. Nanziro nk'amafaranga hamwe bisigaye ubyo bimenya mu nyuma. Kandi warashimpa ari gihe usanga wamukunze. Sindasho ujya ndamukunda nta n'umunsi. Kuri kimuteza ngo tugende. Amafaranga agiye. Siri yake ariko mbira ko adakunze ujya mukobwa. Ibaze ivyo mbiri ko byaranga hamwe. Sakreka tumanza tugende hamwe bisigaye tuzosura mu nyuma.
very nice house. Wow. Okay. Amarero kaze cyane muri sanze nga mu Burundi. Ariko nabonye abantu ntibigeze bavugana umwanya n'umwe muvyeyi mwe mwitwa bandi. Oh, Siriaki, nibaze ko twakwinjira mu nzu bisigaye twaza kubiganira sawa. Sawa. Karibu. Siriaki, ibintu uri kurakora n'ibiki? Aka kanyenyeri tugishitsa. Utangiye kumita umubibi. Umengo n'umuntu utaruzi utabigabone no maso yawe. Ibintu uri kurigaragaza imbere y'abantu n'ibiki? Ndi umwana muto ndashobora kubona ibintu biko birabandanya ngaho. Kuriki atigeze yemera ko ndamutelefona video ko ngo ndabone mu maso. Ubaraje n'umutama kazi. Ni umubibi nyene. Kugira ngo ndace gutungana ayanywa amaraso nabyemere. Urazi wapfuye. Iyo nagukwenda kuzana ngaho bamujera. Urakora kugira ngo twe ko utera imbere. Uriko uranyumva? Umviriza. Ujya mugore ntumubonemo ibindi, ujya mubonemo visa, umubonemo visa kujyana muri Amerika, umubonemo umuntu ashobora kuguhindurira ubuzima. Ntufate ivyo by'inkundo by'abana bo ngaho aho uri kuratana ukashime ngo nta buzima urabona, ugomba gusubira kujya kuragira impene, ugomba kuririrwa uriruka inyuma y'impene wewe. Umvize ndakubwira ureke kumara amazi jewe ntavyoba nkeneye. Sinkunda umuntu afite ku mafaranga, sinkunda umuntu afite nisha visa wamaze kwibona igushikinga imbere yawe ukatuza gufitina kukose. Urabona? Uravuze ijambo rirangyoheye. Ndabone kome visa. Ari filime reka tuyikine. Karibu kandi. Thanks. Witwa Siriaki, ni umujira wa hano, ni wa wundi nanakubwira ko yadufashije kukurikirana ibyo kubaka ino nzu. Okay. Nawe ni Jasmine na mugenzi wanje. Jasmine. Yes. Oh, Siriaki, nice to meet you. Nice to meet you too. Okay. Siriaki, genda umwereke chambre umushitsi aruhuye. Twete. Bebe ari ndugumba nyinshi cyane ngaha. Umfashushe cyane? Yeah. Ushaka cyo muri dushe hamucuruhuka. Yeah. Bebe. Sinshaka kuruka ndije nyene, shaka cyo tujyama jewe na wewe. Shaka kujyama na jewe. Uribagiye ibyo twasezeranye? Twasezeranye biki? Tell me. Mpaka tumaze dukore mariage no tuzokurikira. Oh. Baby, ndagusabira imwe hasi gusa. No. Ntabyo ushobora gukora. Okay, fine. Duhana. Oh. Sorry. Sorry, gato. You're welcome, my baby. Thanks. Mon bébé, you're welcome in this love. Nibaze ko wamaze gushika wabonye. Bisigaye navyo mu bimwe amahoro atangwane nimwe. Hama ndiho kuganyo cyo muzokenera. Umurundi ntimuramenyera ari kandi muja kugura. I'm here. Don't worry. Yeah. Good. Sawa, rero mugira ibihe byiza. What's happened? Okay, karibu. Sorry gato turagarutse sivyo? Yeah. Kumengo yashavuye kandi akabasa nkaho umenga reka ndabigisha ubwo ntagira mbaza impamvu zatumye ndamwita umuvyeyi. Simbona icyo ndamwishura. Siriaki, aho uri kurigira umwana ntuzi impamvu ndi ngaha? Yes, impamvu ndayizi. Uje ugira ngo dukore mariage. None iki? Mariage yabaye se? Siriaki, ayo majambo uri kurabwira jewe? Urabona ndiko ndabwira igiti se? Siba turi kumwe muri kino cyumba. Kwanza edayo. Ko nta mpuzu zawe mbona ngamburisha chambre. Wenda ngutahura. Waruzi ko dukora muri chambre ndara? Yes. Impossible.
Why? Iryo kosa nabikora gute? Bisigura ko guhera no musi waruzi ko je no tutangura kurara. Ego? No. Atamara je turakora. Twe tugira kugenza ishengero. Atamari yaje je manze kura nawe. Nta kintu niki. Nta bizu, naki. Listen to me. You and me. Yana hanonaham duhuriye na eglise. No Jesus, no life. Don't say again. Ntukashobore kuvuga ijambo nk'iryo atamana nta buzima ushobora kuhaba kandi nahure. Understand me, please understand me. Okay. Motive any marriage? Yes. Okay. Nimba ikibazo ari marriage. Kisangapi? Hamagara your pastors. Baze hama marriage ba? Tugame. Ayiwolela. What you say? Imagine famille. Abagenzi, inshuti. Ababanyi nta nakimwe bazi. Si yake mariage yayikoze wapi no wapi? Impossible. Nabonye abantu ntibigeze bavuga n'umwanya n'umwe muvyeyi mwe mwitwa bande. Bisigura ko guhera no musi waruzi ko je no tutangura kurara. Ego? No. Hello guys, umeze neza jendi fresh ndashima. Nashaka ntumirire buri mukunzi wese wa film Ndundi, buri muntu wese azigwa kunda film Ndundi kugira subscribe ku IJWIRYAWE company film. Ni YouTube channel ije kutuzanira film zimeze neza, filime zisa neza ziryoshe zifite image nziza. Ikintu ntibagije nashaka mvuga ngo umuntu wese w'umunyarumonge, umuntu wese azikofuka mu rumonge, umuntu wese azikora rumonge yayikuriyemo ntagende dakoze subscribe kugira ngo dushigikire impano ziwacu. Ciao ciao.